Nyenicubahiro Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'Uburundi akaba n'umukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika ahejeje guha umubonano Sergey Lavrov nawe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu w'igihugu c'Uburusiya umubonano waberenga ku kirimba kwa ntare Rushatsi baganiriye ku bijanye no gutsimbataza imigenderanire hagati y'igihugu c'Uburundi n'igihugu c'Uburusiya eka mbere baganiye n'ibibazo biri muri Afrika ahanini ku bijanye n'imigenderanire hagati y'Uburusiya n'Uburundi bemeranije gutsimbataza imigenderanire mu bisata bitandukanye kugwiza umuyaga nkuba n'amasoko ntanganguvu amagara y'abantu uburimyi gutuma tumanako umutekano inyubako n'ubudandaji. Uwo mushitsi rero yarazanye n'ubutumire umukuru w'igihugu c'Uburusiya yarungikiye mugenzi we w'Uburundi aho amutumirira mu nama y'abakuru b'ibihugu n'amareta izobera mu gihugu c'Uburusiya mu kwezi kwa gitugutu uwo mwaka. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi akaba yakiranye ugweze ubwo butumire narirya azoba ari mu baserukira iyo nama ku rwego rwo hejuru aserukira ubumwe bwa Afrika. Yagize ati iyo nama n'akaryo keza ku bihugu vya Afrika n'abanyafrika kunga ubucuti no gukomeza imigenderanire yungukira abenegihugu mu bisata bitandukanye. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yashikirije kandi aho Afrika ihagaze ku bijanye n'igisabo co guserukirwa birushirije mu nama y'umutekano y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Igihugu rero c'Uburusiya kaba ciyemeje kandi kubandanya gishigikira Afrika muri iyo ngendo yo guserukirwa birushirije. Ku bindi bibazo bihanze Afrika baganiriye ku bijanye n'umutekano mu buseruko bw'igihugu ca Congo, baganiriye kandi ku bijanye n'iterabwoba riri mu gice ca Sahel, baraganira kandi n'ibijanye n'ikiza Ebola aho bashoboye kumvikana n'uwo mushitsi ko igihugu c'Uburusiya kigiye guterera ibipimo vy'iyo ndwara kugira ngo ntibandanye isinzikaza abenegihugu ba Afrika. Kuri ivyo bibazo nabo vy'umutekano bashize imbere cane inyishu zo kuganira hagati y'abanyafrika n'inyishu abanyafrika bitoreye bonyene ata kurengera imbibe canke guhonyanga ubutaka bw'ibindi bihugu.